Turabahaye ikaze umunsi mukuru dukurikirana hano kuri televiziyo Gitage, turazi ko aho muri hose mubanaye mugubwa neza mugira ibihe vyiza. Turabahaye ikaze mu kiganiro c'ishengero aho turi kumwe n'umutumire adasanzwe aza kutuyaya kuvyerekeye ivuga butumwa. Ijambo ivuga butumwa hirya no hino riravugwa ku isi, abandi bariko barikora muri kano kanya, ahandi niko rirakogwa. Ariko biciye mu kiganiro c'uno munsi ndazi yuko umutumire wacu aza kuduha umuco kuko nawe arabibayemwo kubijanye n'ivuga butumwa. Rero nshaka ndamuhe umwanya yidondera ko dukurikirana. Kazi. Murakoze cyane. Amazina ni Apotre Kevin Sibomana, ndongo y'ishengero The City of the Living God CLG, dukorera ku Musaga mu kinana ca kane. Turubatse n'umugore umwe, Imana imaze kubezegeza abana babiri. Hanyuma ndanezerewe kuba mwatwimvire ko mukadutumira muri kino kiganiro. Yego. Turabahaye ikaze, ndazi ko togira ibihe vyiza hamwe na mwebwe kuvyerekeye ino tengo kuvuga butumwa canke bamwe bita evangelisation. Ni ikintu catanga kuva kera. Turabona muri Bibiliya bihari, turabona n'abagiye bakurikira, bagiye babigaragaza babikorerako, ariko nashaka ko baza kino kibazo. Mbega ivuga butumwa mushobora kuduha insobanuro y'iceco ivuga butumwa? Ivuga butumwa ni igihe tugenda tugashikira abantu bataramenya Imana, tukababwira iyo Mana twamenye, hanyuma kugira ngo bashobore kwizera, bihane ibyaha byabo, bayihindukirire, hanyuma babe mu kibanza Imana ibashakamo, bamenye ivyiyumviro vy'Imana ku buzima bwabo, hamashore meme no kuna bigendera muri. Ivuga butumwa ni igihe tugenda kubwira abatarumva iyo Mana, batarumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo bashobore kwizera umwami Yesu, kuko ijambo ry'Imana tubwira yuko nta rindi zina twa munsi y'izuba ryo dushobora gukirizwamo atari izina rya Yesu Kristo. Rero igihe abantu bashobora kubwirwa uwo Yesu ngo bamwizere, ni kuvuga ngo bari kubaja mu mahonero. Ico nico twita ivuga butumwa. Yego. Ndivuze ko uvya akajambo gakomeye cyane uri kuravuga ngo ivuga butumwa, uravuga ijambo ngo ubutumwa bwiza, kuko ahantu hatandukanye umuntu avuga ubutumwa, hari ubutumwa bafise aba yahawe hama akaja kubuvuga. Mbega mu vyerekeye bino bintu turavugana hano hantu, mbega n'ubutumwa bwose umuntu avuga tunuvise inkuru nziza, mbega ubutumwa bumeze gute? Yego. Ubutumwa nkuko twavuze ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buhagaze ku bintu ahanini bitanu. Bwa mbere na mbere ni ukuvuka ku mwami wacu Yesu. Tuvuze ubutumwa bwiza buhagaze kuri Yesu Kristo. Ubwo butumwa bwose butavuga ibijyanye na Yesu Kristo bwose ubutumwa bwiza. Ashobora kuba ari ubutumwa tuvuga ubutumwa bwiza ni gihe novuga butumbera kubitwa Yesu Kristo. Rero tuvuga harimo ibijyanye no kuvuka kwiwe, gupfa kwiwe, kuzuka kwiwe, kuduzwa kwiwe, ndetse no kuzogaruka gutora ishengero ry'iwiwe. Rero ubutumwa bwiza ni gihe tubabwira inkuru nziza, ico yaje gukora ngaha mu inosi, ingene yaje kugira ngo abari barazimiye, aba bandi bari bagiye isabagira wese mu nzira yiwiwe bashobora kugaruka mu kibanza mu ruhongore rw'abana b'Imana. Rero ubutumwa bwiza ngiye tubabwira igikorwa Yesu yakoze, ingene yapfira ibyaha byabo, ingene bamwizeye bashobora guharigwa, ndetse bakagaruka mu ruhongore rw'abana b'Imana. Ico twita ubutumwa bwiza. Yego. Mushobora kutubwira ahantu mu ijambo ry'Imana ahantu hambere hagaragara ico kintu cyo kuvuga ubutumwa bwiza? Yego. Yesu amaze kuduzwa mu ijuru, basi kwababwiye ati nimugende Yerusalemu, uzaba ubushobozi mwe Imana yabaza bwo kunshingira intahe. Ubutumwa bwiza kandi no gushingira intahe ico Yesu yakoze. Ubu nta kindi yababwiye, avuze ngo muzohabwa ubushobozi bwo kunshingira intahe, mwane majambo bwo gushobora kumvugira, kubwira abantu batigeze bamenya ico ndi. Rero ijambo ry'Imana tubwira bamaze kuzura mpwemu yera ku munsi wa Pentecote, Petero yarahagurutse, hari abantu benshi baje kuraba ibiriko biraba, atangura avuga ubutumwa bwiza, ababwira Yesu, ababwira ingene yari yaravuzwe kera n'abahanuzi, ingene yaje, ingene yapfiriye ibyaha byabo, ingene yaduganye mu ijuru, kandi ko babwiza kumwizera. Ico gihe baramaze ati none twokora ikarabwira ati umuntu wese muri mwebwe nigihane ahindukire Imana, maze izomuha ingabire ariyo mpwemu yera. Ico ijambo ry'Imana tubwira ko abantu bashika 3,000 baciye bihana, abantu bashika 3,000 baciye bizera. Rero bamaze kwizera umushengero ryaciri kure. Nta kindi kintu ishengero rya mbere ryakora. Ishengero rya mbere ryakora ivuga butumwa. Bama bariko baragenda aho ubutumwa bwiza butarashika, bavuga Yesu,
ba Paulo bamaze kuza bavuga Yesu bafata nta wundi tubabwira Yesu yapfuye agazuka uwo niwe tubabwira rero nico aho Bibiliya yuzemo inkuru zivuga aho ubutumwa bwiza bwagiye buvugwa kuri ibyakozwe mu gice 18 hamaze kuba Yesu arababwiye ati muzohera i Yerusalemu umwandanye Yuda Isamariya gushika ku mpera z'isi ariko baca banezerwa no kwibera i Yerusalemu hanyuma batabikoze haca haza ihamwe ariko iryo hamwe ryari rije mu mugambi w'Imana kugira ngo bashobore gusanzara batwara ubutumwa bwiza aho Yesu yari yavuze ko bategeza kubutwara usomye ibyakozwe mu gice 18 gara ku mungu wa mbere batubwira nyine ubutumwa bwiza bwashitse i Samariya bujanwe n'umuntu yitwa Filipo agezeyo umuriro w'Imana uraka avuga ubutumwa bwiza rero iyo ubutumwa bwiza buriko buravugwa hari mu buhereke ariho ibi biherekeza ibimenyetso n'ibitangaza abari mu mpemu mbi bakabohoka abagwayi bagakira abarimwo abari bapfuye bakazuka abantu babona ibitangaza no twumiza biteye ubwoba bigace bituma rusha bwiriki kwizera ako kanya bamaze kumva hamaze kuba ikanguro kuko ivuga ubutumwa naryo rituma ikanguro rifata ikibanza baravuga ati birakwiye ko turumika izindi ntumwa kugira ngo bagende bepore hari Isamariya kuko twumwe n'abasamariya bakiri ubutumwa bwiza kandi bariko barakizwa ku bwinshi yego ndumva ko habaye impact y'ubutumwa bwiza twaje mu jambo ry'Imana aho intumwa zagenda zivuga ubutumwa bwiza bw'Imana abantu bakihana abantu bagakira ingwara abantu bakabohoka abantu hagaruka ibyizigiro muri bo abantu bari bihebuye bikamera neza mu biberekeye byose cyane yuko ubutumwa bwiza burafise akamaro gakomeye cyane muri societe mbega mushobora kutubwira uno munsi mugiye kuraba ku isi yose haravuze ubutumwa bwiza mugasinzi ko burakwira hose mbega eske muri satisfait turavye igihugu cacu muri satisfait n'ivyekeye mvuga ubutumwa mu Burundi umbarije ikibazo ciza cyane kandi cy'ukuri inkora mutima duhereye mu Burundi ntiburabwirwa ubutumwa bwiza iyo turi ngaha mu gisagara tukabona amashengero ngena ari menshi kwibarabara rimwe hari n'ahantu usanga ishure rimwe ari shengero iri kwikira ishengero ugasanga nko kuri etablissement hariho nk'amashengero nk'atandatu iyo two turavyiteza ngaha mu gisagara umenga ubutumwa bwiza bwarashitse hose kandi banga Burundi mwe abakristo bashika 190 birenga kwicene kuri sindi ico baravye kugira ngo bashobore kugira ivyo biharuro ariko sindabi uri kuraraba ibiba mu Burundi vyuko berta ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana iyo umuntu yumvise ubutumwa bwiza ubuzima bwiwe burahinduka none gute umuntu yohinduka hamakabanya akora bimwe yarasanzwe akora nibaza yuko ngira baharuye abaja mu mashengero nabo abaje mu mashengero samashengero sarika avuga ubutumwa bwiza hari amashengero ariko arigisha ibindi bintu bindi atari ubutumwa bwiza kandi n'amashengero nayo ikindi kintu kinababaje nuko twaradibamye mu Burundi amashengero aradibamye Yesu yavuze ngo ni mugende ariko twebwe umengo turarindiriye ngo baze tuko dukora igihushancisho yavuze ntituriko turasohoka nayo aya mashengero asohoka kuja kuvuga ubwo butumwa ububare buhari nisherekana ko atavuga ubutumwa rihari amabote aguma yuguruka ku munsi abantu baje gupfiramo nisherekana ko atabutumwa aho ubutumwa bwiza bugeze ububare bucika amashengero aho ubutumwa bwiza bugeze amabote acika ivyumba vy'amasengesho nivuga ngo iyo ubutumwa bwiza bugeze ahantu ubuzima bw'abantu burahinduka abantu bose banyoterwa Imana abantu bose barondera Imana abantu bose barahinduka abantu bose barahurumbira Imana imitima yabo irahuzagizwa yifuza Imana ariko uyu munsi ugiye kuraba birababaje cyane mu Burundi ariko vy'ukuri nibaza ko niki gihe nyene byo kugira ngo ishengero ryumve ko riko rategwa akambwira ngo risohoke nije kuvuga ubutumwa bwiza aho ntituvuze ruguru hari ahantu usanga ishengero riri ku birometero 10 abantu batazi Imana hari abantu bakibandwa hari abantu bakiraguza umunsi umwe nagiye ahantu abantu baza abantu naje gukorera igikorane baraza barambwira ati twebwe twarabuze umukozi w'Imana ashobora kudusengera nico gituma twagiye ku mupfumu ahandi bakagenda ahantu umukozi w'Imana bambwira ati jewe ibyo ntabyo yashoboye baca bagenda ku mupfumu gute umukozi w'Imana yoba ari ahantu ariko abantu bakabandanya baja kuraguza iyo ubutumwa bwiza bugeze ahantu abaruzi barihana umunsi umwe ijambo ry'Imana rirambwira witwa Simoni Umunyamareba yawe nyene Petero ariko arakoreshwa n'Imana aravuga ati nuko amafaranga angana gute kugira ngo ushobore kuronka ubwo bushobozi arambwa turagapfana amafaranga yawe kuko ari ingabire y'Imana yo ntigugwa amafaranga nabo nyene urumva yari yumvise ubutumwa bwiza arabona ko ari itandukaniro ry'ibyo akoresha
nivyo Petero ariko arakoreshwa mu n'Imana yarabonye ko ariho ubudasa. Rero iyo ubutumwa bwiza bumaze kuvugwa by'ukurona ko ubuzima bw'abantu burahinduka. Nta muntu yifuza kwica uwundi, nta muntu yifuza kwiba uwundi, nta muntu yifuza kugira nabi uwundi. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buhindura ubuzima bw'umuntu, umuntu akabaho ubuzima bw'Imana ngaha muri muzi. None irihe jambo ushobora kubwira abakozi b'Imana kuko nuva bari concerned cyane kugira ngo iryo vuga butumwa muri kino gihugu cy'u Burundi ishobore kuvugwa ahantu hose hashoboka. Kimwe ndashaka kubwira abakozi b'Imana iki kintu ko Yesu araje. Hari igihe turi mu mashengero tuma twumva umengo nyine tumerewe neza, dusengera imitwaro yo kurongora no kurongorwa, kuja hanze, kubaka amazu, kugura imiduga n'ibiki, ariko tukibagira ko Yesu aje gutora ishengero. Nimba rero twaba turi konsa ko Yesu aje gutora ishengero, ni kuvuga ngo twaje tuvuga ubutumwa bwiza, kuko niyaza ijambo rivuga ngo mbega niyagaruka azosa mu kwizera mu bantu. Tubwiza gutegura ugaruka kwiwe nuko tukora ivuga butumwa, nuko azosanga dufise iminyago abo twazanye kuri we, nuko niyaza azosanga ubutumwa bwiza. Birivuga ngo imbere ko azoza ubutumwa bwiza buzomaza kuvugwa mu isi yose, ibyaremwe byose bwiza bwiga ubutumwa bwiza. Ariko ese uyu munsi turitegura kugaruka kwiwe, bega niyaza azosanga vy'ukuri turiko turakoce twabwiza gukora. Ndabwira abakozi Imana bariko baratwumviriza kandi banadukurikirana, ni musoke mashengero yanyu, ni muve muri ziya mpome zine zigize urushengero rwayo. Abantu bariko baradupfana, abantu bariko barapfira mu vyaha, Satani karatunyaga ku rugezo go hejuru. Dusoke tugende tuvuga ubutumwa bwiza maze abantu bizere umwami Yesu ko Yesu araje vuba. Nihe strategy ubone yokoreshwa kugira ngo ino vuga ubutumwa ribe efficace hano mu Burundi, ari mu gisagara ari na ruguru? Nihe strategy ushobora gutanga? Ego umbajika baduciza cyane. Strategy yo gukoresha niyo nyine Yesu yatubwiye avuze ni mugende ni musohoke. Icambere nuko mu byo dusanzwe twigisha abakristo turongoye tubateremo umutima wivuga butumwa, nitubugura amaso tubereke ingene abantu bariko baradupfana ku bwinshi, ingene abantu bariko baraja mu muriro ari benshi, bumve ingene ari ikintu c'inkora mutima ko tuvuga ubutumwa bwiza. Mbega abantu bazi gituma tuvuga ubutumwa bwiza, ariko nuko ko nta mwanya dufise kana kiniko ko twahawe. Nihe impamvu yo tuma vuga ubutumwa bwiza? Impamvu gutuma tuvuga ubutumwa bwiza nuko twatumwe ko bataramenya Imana, nuko twatumwe mu isi abantu batazi Imana, batizera Imana. Rero gituma tuvuga ubutumwa bwiza ni kugira ngo abantu bamenye uwo Yesu, bamenye ico yaje gukora. Yaratanzwe kugira ngo aze gupfira ibyaha byabo. Rero hari n'abatabizi ko afira ibyaha byabo. Hari abantu Satani aguma ariko arabombarda ivyimviro bitari byo, abika yuko nivyo bahakoze badashobora guharigwa, ariko muri Kristo dusuguharigwa. Rero iki uri kurambaza cha strategy yokoreshwa no kubwamira mbere abakozi badabo bumve ko ibintu bibaraba vy'ukuri, basure buzure amarira y'abariko barapfira mu vyaha, hama bavyigishwa bikominike amashengero. Inyuma yaho nibigishengero ingene kuye gusohoka, basohoke bafate iminsi bagende. Kandi umuntu wese kuko berita ariho ivyo nivyo tubona Imana hamagariye abantu ngari byo duhurira ko twese kuvuga ubutumwa bwiza, gushinga intaye Yesu wose umuhamagara umuntu ahinda guhabwa. Ico ni kintu kiri ku muntu wese yize Yesu umwami n'umukiza. Negira abaca bije tugire byakoze Imana. Uya umukristo wese yabihamagariye, umuntu wese yakijijwe gushingira intahe Yesu bihamagariye umuntu wese. Sivyo abapastori, sivyo abapastori kandi si nivyo harabavuga ubutumwa nivyo afise iryo banga iryo ministeri nawe icakora ahagurutsa abandi muri uwo mutima. Ariko umuntu wese Yesu yavuze gute? Yavuze ngo amaze kubatoranya muri Mariko igice ca 3 gwera ku murongo wa 11 kumanuka, avuga ngo nuko atoranya bamwe 12 ubwa mbere kugira ngo babane nawe, hanyuma kandi ngo baje kwigisha. Abo yatoranije ko kugira ngo agire bamaze kubana nawe bakigishwa nawe, hama nawe baje kugira iki kwigisha abantu no kugira ubushobozi ku muhembe. Nk'akarorero umuntu wese abiza kugira ubushobozi ku daimoni. Idaimoni ntizibwiza gutinya umupastori canke umwe afise ko wakana kamwishengero. Warakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bw'iwawe, wakiriye ubushobozi bw'Imana muri wewe, uri muri wewe barutse nkomeze, uri mu bisi. Umuntu wese yakijijwe ashobora gusenda daimoni, ashobora kwirukana daimoni. Yavuze gute? Yimenyetso bizorekeza abizeye izina ryanje bazogira bazosenda abadaimoni mu izina ryanje. Rero umva ivyo ni ibintu twese duhurirako. Mugabo uyu munsi benshi batari ko barigishwa bumva kumengo hari abo biraba
nabo bitaraba rero gushinga intahe Yesu kubwira umuntu Yesu ukamwatuza ukamuzana kuri Kristo ni igikorwa gihamagarirwa umuntu wese yakijijwe. Ni kuvuga yuko nk'Imana iguhamagarira muri politike muri politicien yakiriye Yesu Kristo muri politike arimo arahamagara kwakiriza abandi ba politicien Yesu. Yego Umupolisi ari mu gipolisi arahamagara kwakiriza abandi ba polisi Yesu. Ni kuvuga umunyeshuri ari ku ishuri arahamagara kwakiriza abandi banyeshuri Yesu. N'umuganga ari kwa muganga arahamagara kwakiriza abandi mu karere kiwe Yesu. Aho umuntu wese ari abwirizwa kuvuga Yesu. None iryo jambo rivuga ngo gena muhindura amahanga kuba bigishwa banje. Kenshi bavuga ijambo amahanga bacabona hanze. Eske niyo nsiguro yaryo helmo? Amahanga Yesu aba ari karavuga samahanga mu buryo bakoresha muri kigiri yitwa ethnos. Ethnos ngo ni groupe y'abantu bahuriye ku kintu kanaka. Nk'akarero hariho groupe y'abajournaliste bagenzi bawe. Ndafise nimba no bandumu ndwikora utwiwe canke umurimyi ndafise abandi barimyi bandi duhurira muri ico kintu ndavuze ngo nimugende muhindure amahanga nimugende muhindure ayo magroupe yose murimo mufise ico muhuriyeko muyahindure kugira ngo ashobore kuba mu avoka ari mu bandi bavoka arahamagaye kubabwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ihangagiwe n'abandi bavoka bagenzi biwiwe kandi kutabikora bizaba bimudanira nyene kutabikurumba nyene ntari karakora itegeko ry'umwami ntari karumvira Imana ntari karacubahiro Imana umva niryo tegeko yaduhaye kandi bivuga ivyigwa byo ngo ni itegeko rikuru ry'umwami rero kuvuga ngo nimba twarahawe igikorwa ntitugikore bega wa musi twamagara imbere tuzomubwira iki nani majambo riko batumira abakozi b'Imana n'abakristo bose mu Burundi bamaze kwakira Yesu Kristo umwana n'umukiza yuko bobwira abandi bantu ubutumwa bwiza bahereye i Yerusalemu habo burya umuntu wese afite Yerusalemu naho hantu ari mu kibano ubwa mbere na mbere bwira ubutumwa bwiza nimba uri umupapa bwira ubutumwa bwiza umukozi wo mu nzu agukorera umushitsi aje kubwira mubwire Yesu. Abantu benshi bibaza ko kuvuga ubutumwa ngo ari uko umuntu atora Bibiliya akavuga anyaraguritsa avuga amahaleluya n'ama amen oya n'ubushingira intahe Yesu shingira vuga ico akoreye ubuzima bw'iwawe ubwa mbere na mbere hari uburyo bwinshi bwo kuvuga ubutumwa bwiza ariko tuvuga ubutumwa bwiza tutavuze uko nyine gusa turiko turabaho akaba ari message cyo Paul avuga ngo mu biviete bisomeka bya Kristo ni kuvuga umuntu akwitegereje akubonemo Kristo. Ijambo aba Kristo si jambo yanditswe muri Bibiliya ngo uzokwizera Kristo umuzociyemo mwita umukristo oya ni jambo ryavuzwe n'abapagani babonye aba Kristo aba abizeye bico gihe ingene bariko baravuga ati bajya basa n'aba mugabo Kristo barya n'abawa muri Kristo abo niyo iryo zina aba Kristo ryavuye rero ukungene buri kurabaho ubuzima bugorotse butunganye kije jambo ry'Imana kubwira arico ugaragaza utavuga ibintu gukora ibinyuranye n'ivyo uvuga imvugo yawe ijana n'ingiro ubwo deja no gutuma bwiza abantu barakwamviye abasi Bertrand kweri kumeze gutyo kweri utagendera muri ibi barifuza kumenya ico kintu cagutumye baho ubwo buzima rero iyo bakwegereye bashingira nta babwice Yesu akoreye ubuzima bw'iwabo ati nabo niba mwifuza ko ubuzima bwanyu buhinduka ni mwakira umwami Yesu hanyuma ico gihe tukabajana kwashobora kubarera kumbure turashobora kubavya arabashobora kuvyara abantu badashobora kubarera mujana isha abapastori bajeje ubundi abapastori ivuga butumwa n'iryo ritanga akazi ku yandi ma ministere yose amashengero ubundi yabwiza kuvuka atari kubera abapastori bashwanye abakozi Imana ibyo batumvikanye ko amashengero yabwiza kuvuka kubera ivuga butumwa ryabaye kuko abantu baje gukizwa barakeneye aho barerego barakeneye umupastori uzoca abereka ico babwiza gukora uzoca batoza akabigisha kugira ngo bakure avyumva rero ivuga butumwa n'iryo riha sens n'izindi ngabire zindi ndiko numva ko umuntu avuga inkuru nziza avuga Yesu mbega mumbwira nihe ingaruka kutakiriwo Yesu ingaruka ni nyinshi cyane ariko reka mvuge iyikomeye iyo umuntu atakiriye Yesu abaho igihe cyose ari umuca wa Satani abaho atari mu mwidegemvyo kuko kutakira Yesu bikugumiza munsi y'ubuja bwa Satani kandi umuntu aba yarize amashuri afite amafaranga asa neza afite amazu
umwidegemvyo umuntu ntawuhabwa n'amashuri amashuri aguha ubumenyi kumbura akakwigisha ibintu biriya mugabo hariho ibindi bintu bindi bitaboneka nuvuga umuntu nk'akarorero ashobora kuba umunyabwenge cyane hari abanyabwenge benshi baminuje akubwira ngo ngize ingaruka mbi zo kunywa itabi mugabo usanga bari karayi banonosoye ibijyanye n'iby'imibano mugabo bamaze kudivorce nka gatatu nivuga ngo hari ubundi bushobozi bundi bukontorora umuntu butaboneka rero iyo umuntu atarakira umwami Yesu aba ari munsi y'ubuja bwa Satani aguma n'imbata yiwe amukoresha ashaka usanga ntazoraba ngo umunyabwenge ngo urakomeye ngo ufite poste ikomeye ufite amafaranga arakumara amazi ugacubona umuntu yiyubasha yafashe umwana ku nguvu w'imyaka mikeya cyane kuvuga ati ni ibintu yabikoze gute ubwenge bwe bwari buri hehe hari ikimukoresha rero ikintu ca mbere mana novuga nk'ingaruka mbi kubutakire Yesu nuko uguma uri munsi y'ubuja bwa Satani agaca gukoresha ibyo ashaka ukazubaho ubuzima bumerewe nabi ngaha muri nosi hamakamye wamana ugufa hari urubanza rukurindiriye gugusha ibihe bidashira none kuri mwebwe yego igihe mwakira Yesu ni giki uno munsi mushaka gushinga ntabandi bantu ko cabaye kandi umunsi mukiryoherewe jege nakira ko nabandi batakuba kugira ubutumwa bwiza yego jewe igihe nakira umwami Yesu nari mfise imyaka 18 nkiri muto mugabo nari mfise ikintu c'ubwoba bw'ubuzima sinabona ejo hanje sinabona kazoza kanje gene kameze nari mfise ubwoba bw'ubuzima kandi narabona ko nyene kuba naravutse nkaza hano muri nosi nyene ntazo kwigira neze kandi n'inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bundi bundindiri aho nzoja gusha novuga ibihe vyose je ndibuka ko ndi umwana guma misi yose nuzuye utonganya Imana vuga ndi kweki washimye kumvuga kuko si ivyo vyo ndiko ndabamuvyo ndabona ko ntazo kwigira nja mu ijuru hama kandi nimba mbabare ngaha muri nosi kandi none mbabare n'ibihe bidashira nafise ubwo bwoba bw'ubuzima nafise ubwoba bwo gupfa mvuga nti homfuye wumva biraheze urumva ngabo umunsi nakira umwami Yesu numvise ndemuse numvise mize nkakanyugunyugu mwahutse muri jewe numva amahoro n'umunezero ntazi iyo vyari bivuye kuba ico gihe nuzura ivyizigiro vy'ubuzima ico gihe ntabura kubaho nzi neza yuko hano minosi sinzogorwa nzobaho nuzuye amahoro nuzuye umunezero mpimbara Imana kandi n'inyuma y'ubuno buzima nzoja mwijuru murambona muri kino gisagara ca Bujumbura uri mu bakozi w'Imana basohoka hanze bagashira mbetse n'uburyo bwinshi cyane ko muri byo mukora ibintu byagutse cyane kugira ngo mushobore kuzana kuri Yesu Kristo bega uwo muriro wo kuvuga ubwo butumwa bwiza no kuhamagara abandi bantu kugira muvuga ubutumwa bwiza nihe motivation nihe kibatera Imana igwezegere cyane numva umengo bifatanye ntaye ntoya noshobora kugira jewe nihana ico gihe nahise imyaka 14 si umuntu yambwiye ubutumwa bwiza nari ahantu nagiye gusenga hanyuma twari muri louange hanyuma ngira yerekwa je nibaza ngo ndiko ndarota amagaze ariko ndibuka ko umuntu nabonye aza umunsi ushobora kuvuga ko yari umumarayika yaraje aho narindi ambwira ko ndi umunyavyaha kandi ambwira yuko hariho urubanza rurindiriye abanyavyaha nese imyaka 10 ntabwo ntari bwakora by'uko novuga ngo no kwiswa umunyavyaha mungacu gene natawe ko umunyavyaha si ibyaha wakoze ubwa mbere nambe ni kamere kicaka bakari muri wewe kagutuma ukora bijya vyaha ico gihe afata ukuboko acenjana ahantu anyereka ikiyaga caka umuriro burya abantu benshi bazi ngo abantu ngo bazetererwa ngo mu muriro ariko hariho itandukaniro ry'umuriro n'ikiyaga caka umuriro umuriro novuga ni nka transit mugabo destination ni ikiyaga caka umuriro afashe ukuboko njana aho hantu numva akajwe k'umuntu aboroga akanyirambira ngo niho habarindiriye mwebwe mwase kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo ico gendibuka ko namaje none kugira sinzoze nga nokora iki arambye tugiza kwizera umwami Yesu ukaturisha kanwa kawe niwe yanyatuje ico gihe rero nibutse ayo mayimaje iryo gerekwa nagize
ingene vyari biteye ubwoba ico kiyaga c'umuriro ingene nakibonye ndumva uyu munsi nobwira abantu bose ubutumwa bwiza kugira ngo batazoza kurangiriza hajya rero je motivation yanje ya mbere nuko nabonye ico kibanza kirindiriye umuntu wese atize Yesu umwami n'umukiza atumvise ubutumwa bwiza rero n'uyu munsi ico nkora mbwira abo ndongoye nkabwira n'abandi bakozi Imana bagenzi biwanje ndabwira nti dukore ibishoboka vyose tugabanye igitigi c'abakwiye kuzoja kurangiriza mu kiyaga caka umuriro rero iyo niyo motivation wanje novuga sinzi nivyo no bafise vyose ubutunzi no bafise byose nta kindi buri sanse gukora no kubukoresha kugira ngo butume abantu batazoterwa muri kiyaga caka umuriro ndumva kandi bikomeye cyane ndazi ko hari abantu muri kano kanya bavuga ati twarakiririjwe ariko hariho n'abandi bantu muri kano kanya bavuga ati natwe turakeneye kwakira Yesu Kristo aduhindukire ubwo buzima aduhindukire ivyizigiro eske muri kano kanya ushobora gufasha abantu muri kano kanya kudukurikirana kugira ngo ushobore kubakiriza Yesu ego cyane ataramwakira ico nukuri turagishoboye kugikora abaroma 10:9 aravuga ngo ni waturisha kanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizeresha umutima wawe k'Imana muzuye mukwe mu bapfuye uzokizwa kuko akanwa ari ku muntu yaturisha agahabwa agakiza umutima nawe akaba ari wizeresha agahabwa kugoroka wewe uri kuradukurikirana witahuye kutaramwakira umwami Yesu mu bugingo bwawe ndagusabe usuramo nanje ano majambo ndavuga nawe usubiremo uvuge ngo umwami Yesu nditahuye ko nari umunyavyaha kandi menye neza ko ntashobora kwikiza ariko wewe wanje kugira ngo nshobore gukizwa ndakwakiriye nk'umwami wanje n'umukiza wanje ndizeresheje umutima wanje ko wazutse mu bapfuye ni wandika izina ryanje mu gitabo c'ubugingo urihanagure mu gitabo c'urupfu uyu munsi cika umwana wawe ndagushimiye kumpari ibyaha byanje ndagushimiye ko wanditse izina ryanje mu gitabo c'ubugingo uyu munsi cisa umwana wawe mu izina rya Yesu Kristo amen wowe ukoze iryo sengesho nagomba kubwire ngo urakijijwe wera uyu munsi urondere ishengero rikwegereye canke umukozi w'Imana kumbure mu kibano ciwawe kugira ngo ubandanye umenya byinshi kubijanye n'igikorwa uhejeje gukora Imana guhezagire ni apotre turashimiye cyane kwa nje kwakira Yesu Kristo muri kano kanya uhejeje gukizwa harashobora kuvuga ati none apotre ashe kutwigisha turabitahuye ke turakira Yesu Kristo yoba akorera he nushaka kubabwira ego dukorera mu kinanira ca kane ni ikate shasha iri hafi yikambi ya Batayo Para canke prison centrale ya Mpimba rero ya quartier shasha ariho ibaraba gitwa King Salomo ni kuri ryo barabara nyene mu kinanira ca kane ibaraba rya King Salomo uhageze ubajije ati kwishengero rirongowe na Apotre Kevin batoca bakurangira nibaza kumbure ko baza gushaka na nimero za telefone bashaka kutunda kuri 75 460 437 75 amajana 60 amajana 37 bashaka kutubaza kumbure tukabarangira yego murakoze cyane kuvyimvyo muheje gutanga kuvyerekeye ivuga butumwa apotre numva ibintu byinshi kandi byagutse tuheza hano hantu ikindi gihe twatumiye muzo twita bagira dushoye kubandanya kino tema kuri tuzo bitaba cyane yego murakoze cyane namwe ko dukurikirana turabashimiye cyane ndaryohewe cyane kino kiganiro nubwo naje nako ndakiremesha ndaryohewe cyane n'umutumire aje kutubwira muri kano kanya kuvyerekeye ivuga butumwa ndazi ko mwataho ibitari bike kuvyerekeye ivuga butumwa arabakozi b'Imana bumvise ko ateza gusohoka kugira ngo abantu babwire ubutumwa bwiza bakire Yesu Kristo n'abakristo yuko bari responsable y'abagenzi babo rero murakoze cyane mugira ibihe byiza aho muri hose Imana yabahezagiye cyane murakoze